iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Numwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cane ku makuru arabana n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Ni mu rugendo yagize mu gihugu ca Gabon, rukaba ari narwo rubaye urugendo rwa mbere muri uyu mwaka mushasha w'ibihumbi 2024. Ni urugendo ngo rwari rwo kunagura imigenderanire y'igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu ca Gabon. Twibutse ko myaka ibiri ya mbere y'ubutegetsi bw'iwe Perezida Varisito Ndayishimiye ari mu ba mbere bari ko biyamiriza aho yumvise hatembagazwa ubutegetsi, yaravuga abandi bakinumira. Urugendo yagiriye mu gihugu ca Gabon rwarabaye urugendo rwo kunga ubucuti hagati y'igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu ca Gabon. Tubibutse ko kandi ari urugendo rwa mbere yagize inyuma yahatangarije ko avanye umubano w'igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu c'u Rwanda. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1975 hari amasezerano yari ahari yo gushigikirana igihugu ca Gabon, kandi ngo kiri mu bihugu vyafashije Uburundi igihe igihugu c'u Burundi cariko kiraca mu bihe bigoye. Kuri uno munsi hariho ubuyobozi bw'imfata kibanza mu gihugu ca Gabon, aho ari ubuyobozi bwateye kudeta wari uriho. Kuri ubu perezida w'imfata kibanza akaba ari perezida General Paisali Ngwema, aho yatembagaje ubutegetsi bwa Ali Bongo. Hari kandi Perezida Varisito Ndayishimiye kandi yarashimiwe cyane vyimazeyo n'umukuru w'igihugu ca Gabon, bakaba baranagiraniye amasezerano ahambaye cyane arimo gukomeza imigenderanire, gukomeza urudandazwa, guhanahana abakozi n'ibindi. Imbere y'uko tubageza ko ivy'inama y'umutekano iriko iraba muri uno mwanya, reka tubanze tubabwire ko Perezida Varisito Ndayishimiye yagendeye kandi ibigo bitandukanye, aho yagendeye akarere kagenewe abanyamitahe mva makungu cane ku birabana n'amahinguriro be n'ibindi ibisata. Aha rero yarahimbawe cyane, yemera ko agiye kurungika abahinga ngo baje kurahurayo ubumenyi. Akaba ari urugendo kandi baganiriyemwo n'ibindi vyinshi cyane, harimwo n'abavuga ko baba baraganiriye ku biriko birabana n'igisata c'umutekano. Kuri ubu rero hari inama ikomeye cyane iriko irakoreshwa n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Kuva ashitse mu gihugu hari invitation zahise ziherezwa abari mu gisata c'umutekano, indongozi nkuru mu gipolisi ndetse n'indongozi nkuru mu gisirikare, aho kuri ubu bose bakoraniye ku kirimba kwa Ntare ahariko harabera inama y'umutekano. Tubibutse reka kandi tunababwire ko hari itegeko ryamaze guhabwa abasoda b'u Burundi bose barungitswe mu gihugu ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo kuri amasezerano yabaye hagati y'abakuru b'ibihugu vyompi aribo Varisito Ndayishimiye ndetse na Antoine Felix Tshisekedi. Abasirikare bakaba bamaze guhabwa itegeko rishasha, bamwe bavuga ko iri ryoba rigiye kubabangamira ndetse n'ibizoja bibakorerwa vyose ntibimenyekane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ese iryo tegeko ni rihe? Uraza kuryumviriza mwido nido. Gusa twaba tubabwiye ko nuko abasirikare b'u Burundi bari muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo kuri ubu bariko bagwana M23 batakire kuriwe kuvugana n'imiryango yabo. Aya n'ayandi yose ntuze gucikwa, fyonda subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utoje ucikanwa nayo dushikiriza. Usangiza no makuru bagenzayo kandi abaherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze imbere y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Nkwaye ikaze mwido nido yano makuru. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yashitse mu gihugu c'u Burundi avuye mu gihugu ca Gabon mu rugendo yarimwo. Ni urugendo yari yatumwemwo n'umukuru w'igihugu ca Gabon ngo baje kurabira hamwe ingene ibihugu vyompi vyonagura imigende. Agishika mu gihugu c'u Burundi yatangaje ingene urugendo rwiwe rwari rumeze. Gusa reka tubanze tubabwire ko muri kahise Gabon yagize uruhara mu kugerageza kunywanisha abarundi, aho Omar Bongo wari perezida ico gihe nawe yatanguje guhuza perezida Buyoya n'uwatwara umuhari CNDD FDD Jean Bosco Ndayikengurukiye. Ico gihe mbere perezida Buyoya yarahatswe gutembagazwa ari mu gihugu ca Gabon n'abari barongowe na Lieutenant Gaston Ntakarutimana. Kuri ubu rero hari inama iriko iraba
ku kirimba kwa Ntare. Ni inama irimwo umukuru w'igihugu c'u Burundi ndetse n'abandi bose bajejwe amabanga ahambaye cyane mu nzego z'umutekano nga mu gihugu c'u Burundi, harimwo abarongoye igipolisi n'abarongoye igisoda ndetse n'abandi bakomeye cyane babarizwa mu gambwe CNDD FDD uri ku butegetsi. Bivanye n'iyo nama rero, abasirikare b'u Burundi bari muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo bagiye kurwana M23 ntibakirekuriwe kuvugana n'imiryango yabo, bakaba kandi bahise bahabwa n'ayandi mategeko mashasha agenga uru rugamba barimwo muri ico gihugu ca Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo. Abasirikare ba nyuma b'abarundi bari bagitunze telefone muri Nord Kivu barazatswe ejo haheze. Aha ni mu gihe ingwano hagati y'umuhari M23 n'ingabo za Kongo zaraye zisubiriye kwaduka ku rugero rukomeye cyane. Abategetsi b'igisirikare cy'u Burundi bipfuza ko abarundi ngo batosubira kuronka amakuru y'ibishikira abasuda barungitswe muri Kongo kurwana M23. Ni mu gihe abasuda bo bagifise vyinshi bidogera. Igisirikare cy'u Burundi nicifuza ko hari amakuru y'urugamba asubira gusohoka. Mu nama General de Brigade Eri Ndizigiye Batazira Muzinga yagirishije abasirikare b'u Burundi bari muri urwo rugamba kuwa gatandatu uheze, yamenyesheje ko ata musirikare n'umwe akirekuriwe gutunga telefone kiretse abatwara amabatayo. Ubu abasoda bazoba muri Kongo batavugana n'imiryango, mu gihe imiryango yahora ironka amakuru y'ababo baguye ku rugamba, ariko igisirikare kikinumira. Ubu hoho bigiye kunyuka kuko ngo hari n'imiryango itazigera imenya ko ababo batakiriho. Ibintu vyoba bigiye kunyuka ku rundi ruhande. Colonel Liyandere Kavamahanga yavuganye ishavu ryinshi cyane ko atumva ingene ikintu cyose gipanzwe canke cakozwe usanga camenyekanye cyane cyane vyamenywe na Pacifique Ninahazwe. Ico atazi n'ingene amakuru atanga ariyo menshi kurusha nayo ashira amakuru adatanga ariyo menshi kurusha nayo ashira ahabona. Ngo n'ubu babatse amatelefone abo basirikare bari muri ico gihugu ca Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo, amakuru atari make aragumya amushikira kandi ayakenewe mu gihe azoba abisabwe n'abasoda b'u Burundi nabyo akazoyatanga. Abasoda barashima cyane ingene Pacifique Ninahazwe ashira habona ibibazo vyabo, mbere bakagenda bararonka n'akarusho kubera basemereye n'abandi bose bafasha. General Muzinga yaremereye abasirikare ko bagiye kuronka akarusho mu mafaranga y'urugamba bahabwa muri Kongo. Abasoda babona ko niyo ntambwe izobibonetse kubera ko amakuru yabo y'ibiriko bibashikira mu gihugu ca Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo yagiye arerekanwa ko abasirikare bagurishwa ariko amahera agaherera mu batwara igihugu n'igisoda. Batayo y'indwi ya Tafokeyo irasemera ko ifashwe nabi cyane. Mu mabatayo ane ari kugwana M23 muri Nord Kivu, batayo y'indwi ifashwe nabi cyane mu gihe ari nayo yasubijwe imbere y'izindi ku rugamba. Abasoda bayo ntibagira impuzu y'imbeho, akarengete, agahema k'imvura, bavuga ko bafise umwambaro umwe gusa. Abasirikare baridogera cyane Lieutenant Colonel Nkurikiye atwara iyo batayo, ngo ntibumve impamvu badafashwe nk'abari mu zindi batayo. Abasoda bakavuga ko uyu mutware wabo yitwararitse kurondera amafaranga acikana kurusha gutabara abasoda biwe. Baranavuze ko n'abagwaye atabavuza kandi atamuti abaha, ngabishura ko yahawe amafaranga yo kubagaburira gusa. Abasoda bakaba batumva ingene ivyo bintu vyerekeye batayo yabo yonyene. Inyuma y'ukwezi bapfungiwe mu makamba atandukanye, aho bamwe bakubiswe bagakomeretswa bakabaho badashobora kubona n'imiryango yabo, b'abasirikare barokoka mu ntambara zo mu kwezi guheze bagaca banka gusubira ku rugamba badatahura. Ejo nabo baratanguye kujanwa mu mabohero asanzwe y'igihugu. Hari abaraye bashitse mu ibohero rikuru rya Rumonge, ahandi hamenyekanye ko bajanwe ni mu Rutana n'Ingozi. Biritezwe kandi ko hari abandi bashika uno munsi mu yandi mabohero. Kumbure imiryango itari ifise amakuru y'ababizoshobora kumenyaho abasoda bapfungiwe muri kino gihe yongere kandi ishobore no kubagendera. Ngari iki gihambaye nuko abasoda botunganirizwa. Abasoda ngo barahemukiwe cyane bikomeye ku rugamba,
ntibari bakwiriye gufatwa nabi ahubwo ngo bakwiriye gushumbushwa. Kugeza ubu kandi abasoda bari mu gihugu cya Kongo b'u Burundi bakaba bafashwe nk'abacangiro. Turetse ko batswe amatelefone ku buryo badashobora kuvugana n'imiryango yabo, abasoda baratswe kandi ikintu cyose cyotuma bamenyekana ko ari abasirikare b'u Burundi. Bambaye umwambaro n'ibendera rya Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Baratswe ikintu cyose kiriko nomero matricule zabo, no kuvuga ko umusoda w'u Burundi azogwa ku rugamba bizoba bigoye kumumenya mu gihe n'umuryango batanumwe azowubikira. Kubijanye n'imembo ihabwa umucangiro ku rugamba, ni vyiza ko abategetsi batangwe kwiyumvira kuduza akamanyu baha umusoda bagakuye ku irobe rikomeye bahabwa na Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Ariko ku rundi ruhande abasoda ba Kongo nabo batewe ishavu ko Abarundi ari bo bakunzwe kubarusha, bikazotuma babandanya kubahemukira kurusha nuko babikoze mbere. Aha ho kuyumvirwa kare ingene umusoda w'u Burundi azokingirwa, aba FARDC na Wazalendo ntibasubire kumuhemukira ukuraho. Hano umuntu yo nabaza batwara u Burundi iyo bahora bashira ayo mafaranga bavuga ko bagiye guha umusoda ubu. Basirikare ineza ni yanyu mugwana urugamba ko amakuru ya nyagomaja habona, nico conyene abategetsi b'u Burundi batinya. Amakuru azoguma ashirwa habona, ijwi ryanyu rizohora kandi rishika kure. Abatwara igihugu nabo kandi nibiyubare cyane, ntibazokwama ku ngoma, hari ivyo bazohabwa bazobazwa muri kazoza nk'abahemukiye ingabo z'u Burundi. Abariko barapfungwa sibo bari bakwiye kujayo imbere y'uwagurishije ingabo z'igihugu, akazambura umwambaro n'ibendera ry'u Burundi akazishira mu minwe y'abanyamahanga atazihaye ibigwanisho n'ibikoresho bikwiye, akumva ko zihemukiwe akazipfunga, bamwe bagapfa imiryango ntibibwirwe, abafashwe mpiri bakitwa baroberi ba Red Tabara, agashara kabo kakibwa. Nta na sentare uno munsi iriho iyo bibaza mu Burundi, muri kazoza ariko ngo izobaho. Imiryango kandi namwe mufise abanyu basirikare barungitswe kugwana na M23, mwigumye ntivyoroshe ko muzomenya ko bakiriho. Ngaya rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya, tukaba tubabwiye kandi n'ivyitegeko ryahawe abasoda b'u Burundi kuri ubu ariko bari mu gihugu ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, aho bagiye kugwana n'umuhari M23 bagurishijwe ku masezerano ico gihugu cagiraniye n'igihugu c'u Burundi binyuze mu ndongozi nkuru z'igihugu ndetse n'iz'igisirikare. Aya niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Fyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tujucikanwa nayo dushikiriza, usangize kandi no makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo nabo batoja bacikanwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbere y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Mpuza TV, Imana ibahezagire.